ndumiwe ntare yari umwana mwiza ntare vraiment desi no garuka ngo kuvyo yari yarankoreye cyangwa ibyo twari twapfuye ntare je ku buryo nama mfise umutima w'ikigongo wo gufasha ntare je namufashije kuko murazi ko ntabyo wari mwambwiye n'ingorane ziwe ariko navyisanzemo ndabibwiye na Aisha ntasanga nawe nagiye kumufasha. Assalamu alaikum kwa Waislamu nyote, na watakia sikukuu ya mwezi Ramadhani na watakia maandalizi mema kwa kufunga mwezi Ramadhani. Kwa Wakristo Bwana Yesu asifiwe. Soba kunze nishimye ndabara kumutuva ina uherereye mwaramutse cyangwa bwakeye n'umwanya urabikiganiro behenze kamera turi kumwe na Bobo Vanche nkuko bisanzwe. Rero no munsi nkadadasutwa akati nituzogabe ngo tugoma tuje mu myiteguro yo gufunga nituzobe akazi no gufunga. So ndabatakiye mwezi Ramadhani mwema. Uno msi dada Sutwa yaje kwa Mutama Banderas. Dada Sutwa rero hari kiyano ndazi mwarabibonye kuntu kuze byagenze no kuntu ntare wamerewe byose mwarabibonye vuga ati je no muhabone wanyishu media byose uri kuratahura ibinyamu kibonye ubunyene gisubira inyuma ugende urabe. So acha kwanza msalimie mzee wetu. Niko sijini msalimu mambo. Asalamu alaykum. Zawani mwambie Bwana Yesu sibejo akona kunya fake. Cha kwanza hiyo ni hala. Na isishona mdomo acha usoto. Nakusalimu. Yalla. Kukubera ikitwe. Ndakuramukije niko cewa nkakunyesho. Ya none wabuze nigero ndamutsa. Rero umaze kubuza nigero ndamutsa bisigura yuko. Cha kwanza ona. Dawe ico kintu vise mu maboko. Ya none. Cindi baza abantu bose bamaze kumbona cindi umuntu nkunda itabi n'umugore azonkunda cyangwa umukobwa azonkunda azobona ko je nk'itabi urabibona anda banzari inwe sasa uraza duherukana arabibonye kuko je itabi mu vyanje mu byo mbona nkunda ko itabi ni rimwe mu bintu bambwiye ko ntizo gukunda kandi ndarifata umwanya wose ndarikenereye. Aho nyene ntaraja okay Mutama ngo ndakubazi ubo tubwira hoho ntare amerewe gute? Bo ntare ko amerewe ntararaho gusa ico noshima gusa ni muzima. Yego ni muzima kuko yego ni muzima. Hama hari kintu nakubwira ati mugangire karavura umuntu avuga ati je ndazi ubu yabaye iki n'icatumye niki wotubwira ntare yari yabaye iki n'ije cyatumye amera kujya nigiki. Bo je namvuga kira misi yose n'ubu sinzi ni gituma nasubiye kuja muri ibi bintu byo wanyu size kuko jewe ndakunda neza iyo umuntu ndamukoreye ikintu mu ibanga kigahera mu ibanga kuko we sinokubwira ati yari yabaye iki gusa ntari yari yahuye n'amakuba niko no bivuga jewe kuko ntaraho yarari ntari ko yaramerewe nuno munsi ntare yahari no namahoro ariko si cyane kuko hari agahaze. Sawa mutamuvuga ati ngoma namakuba tabanga arimo kuko byose bimaze kuja imbere ya kamera utubwire namakuba nyabaki cece nje dushaka kumenya imbere ya kamera cyo nshaka kuvuga kuko byaraje imbere ya kamera kandi gituma nashaka kuvuga imbere ya kamera nuko ejo canke hirya ejo bivanye n'abantu ingene bazaba bumva iki kintu ingene kimeze bazaba bakozweho ni n'ubugwayi bwa ntare mbo bigakunda ntare akazovuga kubwira icyo yari yabaye kuko je ntacyo navuga muri mekusa ndabona neza yuko hari gihaze kandi gihaze ni kinini cyane kuko ndabona kumenga ntabamwirukira ntabamwitaho ntare yari umwana mwiza ntare vraiment desi no garuka ngo kuvyo yari yarankoreye cyangwa ibyo twari twapfuye ntare je ku buryo nama mfise umutima w'ikigongo wo gufasha ntare je namufashije kuko murazi ko ntabyo wari mwambwiye n'ingorane ziwe ariko navyisanzemo ndabibwiye na Aisha ntasanga nawe nagiye kumufasha gusa byarantwaye uburyo n'ubu hari byo nimwe ntaranashobora kuriha. Rero byose rero tubifandaganije kuzoshobora kuriha ivyo bintu abana bakiriya gusa abana bakiriye indira kwanza zacarindiriye muri ko murumva ibi ngomba witabe yego hari umuntu reka nitabe ntago yego bari tumurinzira ko ndayishimenda kuko twambire urikura ngizaje
we bandanye ujya butsikiraro usanga aho ndi ntago tumbwira ko wajya butsikiraro we bandanye winjira kare mbore kandi arizinye kurambabarira ko uyu muntu ashaka ndamuvura ariko araza akurumva ko naje kira ibi nibiro byawe jewe aho ndi kenshi nshaka nguma ndi hantu nisanzuye mba ndiko ndayaga n'abantu ngo hari yema ndiko ndakora ndahakorera hose ndahakorera kose ni ku biro by'iwanje hanyuma rero ntare vraiment sinoraba ngo twapfuye iki ngo twagize iki niho naringeze sawa ariko ntarahari vraiment arameze neza kuko ari muzima arakomeye afite umwuka arahema usingorana afise cyo nakubwira cyo ndavuga ati niyagira abantu biyumvamo iki gikorwa cyo gufasha ntare bakazogikora ntare azobabwira intare yo yarari ati yari hehe ntare yarari sino hakubwira kuko nije ndahazi ko arije ntamukuye yego sawa mutama gusa hari n'ikintu kiko kirababa mu makomantere besha kuvuga ati yuko ntare bo baramutanze ikintu babita mu Giswahili ngo kafara ikimazi bagavuga ati yuko umuntu we yaramutanze kafara yo bari x-ray bam umwana wawe rero watabanga rimwe utubwira nare ntamukuye hanaha ko abantu batwara mu gukora mushira ko x-ray bavuga ati yuko ngo x-ray urabivitse mwa kantu bavuga ati yuko ngo ntare aho yari yagiye ubuhazi wo mukura kwito ceye umwana wawe x-ray bareke kumwiyumvira x-ray abantu bavuga kweshi bivanye n'ikintu cyabaye x-ray ntibamureke sivyo gusa ntare gushikisa nakanya birakenewe ko ndonke cyo bita intervention iyo intervention ni kuvuga iki ndashobora kuvanga nkaja hanze nkarenga muri Kongo cyangwa muri Tanzania ariko mbona ko noja muri Kongo uko ni hari umuti akenewe kuzoronka urazi ko binsaba uburyo bisaba uburyo kandi sinorinda ndamujana kuko sinshaka ko ndamuherereza gusa uyo ujya muti bica bisaba yuko nzanzanye n'undi muntu urumva avuye muri Kongo nyene tuje gufashanya kugira ngo ntari ashobe kubona ameze neza nk'abandi. Okay, aho nyene mutama hari n'ikintu kinagotse none ntari nta muryango afise avuga ati yuko kwa yameze yose yari hisiye nta muryango tobona cyangwa mwene wabo cyangwa mama wiwe cyangwa papa wazimbere akamenya tubwira ati umwana wanje namubuze cyangwa dusanga muri nyishu meza nta numwe yigezaza aho kano tubwira ko ntari nta muryango afise aho wari umufise nta numwe yajavuga ati jewe ntare ni mwene wacu no mwana wanje bimeze gute. Oh sawa mbo je nagira mvuga ati muri uyu mwanya ntare navuga yuko umuryango ara office kuko navuga ku giti navuga ku giti wazi ko atavuga ku giti rero avuga ku bantu sawa ikindi naco ntare navuga ati ko atavuga ku giti yavutse ku bantu naho ari imfuvyi sawa ego rero nta muntu aboneka nka ntare ushaka kuvuga ati ngo ntare yava mu ijuru canke yajava he ntare yavuye ku bantu kwa nyine abantu nyine Imana imaze kugirane kubahamagara sawa rero ubivuga ngo imiryango yo bakomokamo ngo ibiki n'ibiki n'ukuri jewe nta n'umuntu numwe araza kundaba ngo ambaze cyangwa agira iki urumva bisigura yuko ntare hari akantu kari iwabo hari akantu kari iwabo sawa ntare mu bana iwabo nabana nka 6 barenga sinzi ndabibuka neza ntare ni imfura kandi ntare n'umwana yari afise imigisha cyane imigisha myinshi cyane kandi myinshi kabisa myinshi ebana kuko n'umwana niya akoze ikintu warakibona ati umwana vraiment azovamwe ikintu sawa kandi urabona no kazi ngene yavyitwaramo ko yari umwana nyine yashangamutse ariko arabaza umuntu naho byashika rimwe agakutana amakofi ariko urabona ko twamuhanuye birahera rero no munsi ahari no kuri sino kubesha Imana yo mwijuru yagize cyabona sivyo ntare abuze ivyo bintu ntare tabuze ico bita intervention ifashanyo kugira ngo tushe kuronka uburyo bwo gushaka kumuheraheza kumuvura kugira ngo ashobore kuja mu buzima nk'abandi yego. Okay, turazi yuko tunyisha media ntitugwa dukora bigano ngo turirorera tafise abantu baturaba none dukurikirana kandi abantu bafise umutima nk'abantu bo muri nyisha media atabanga ririmo kuko umuganga n'umuntu avuga ati iyo ufise ingwara urayirata kandi n'umuganga urusha gusohora kikurimo uvuga ati yuko ntare akeneye ikintu cyitwa intervention nakajamo ntibagi bati ndashobora kumutwara muri Kongo nayo turabazi cyane abantu bafise umutima kuko ukuntu mwabonye amerewe mwaramuhanuye aranahanurwa n'umuhungu wanyu n'umusore wanyu
so akavuga ati yuko ikintu gikenewe nuko avuga ati arakenewe nyamba ari kumuvuza kuko abaganga urazi batavura iruhande rumwe bafise nka mugenzi wiwe amutware muri Kongo cyangwa muri Tanzania okay mutatu besha tabangaririmo naye mahera avuga ati yo bakenewe kugira ivyo bintu bikenewe no hari yavuga ati hariho gikenewe kuko je ndi dadasuto mama yangu aho uzoshira kuguru niho nzoja nyamba bitazonja ndabemereye yuko mukadufasha n'abandi ndaje ndemeye 20000 mbaye wa mbere ntarambwira igitigiri mbaye wa mbere ndemeye 20000 nzoyatanga ariko kuguru kukunzi je tuzojana hiyo muzamubwira cyane ko urabona ko baye wa mbere mu bantu bitanga sawa hanyuma ni byiza cyane hanyuma we bobo we nawe uzotanga ngahe uyo mama yangu ni ngome oya ntacu nawe nagizagira kuko n'umugenzi wiwe urazi ko bahora bakorana bagendana rero jewe muri uwo mwanya nagenda babwira ikintu kimwe NTARE mu bisanzwe twari kucyana ariko sinshaka kumucyana kuko tashaka gucyana kuri frontiere bakamubaza ati none wewe witwade ubize gute urazi hari umuntu ari ingwayi barashaka kuguha kandi ndibaza ko ivyo mwari mwabonye cyagihe nuzi yari ngaha haragera no kwicara bimunanira none gashamba tuca tumucyana gute sawa rero uno munsi bisumba kijya gihe ameze neza aricara ariko singombwa ko nonda kumutwara hariya gusa nivyaba byiza ndire kugira ngo nkumure ubone ko ntari ko ndatsina urashaka kuzoza bivanye n'uburyo zaturonse hanyuma ico uburyo ubwo twara naho ni bwinshi niko dukeneye amagara rutamajana naho amahera yobangana gute nta muntu yokora hasi no hejuru kugira nte ayo mahera tuyarondere yavuge reka kuvugira ku muvumba niba ari muvumba wiki tubwira ayo mafaranga nanga oya ejo ndi bagara ko oya si banga none ukagigumiza ngo uzoyatanga wewe mutamba urumva amafaranga ugenda hariya birashoboka uko no kubwira igitigiri ariko igitigiri kizovana n'ibikorwa tuba tugiye gukora ingene bingana tumaze kuba turi babiri urumva ko ari ikintu cyo cyongera nuwa gatatu nakubwiye ko umugwa nzo musiga kuko maze gushika hariya nzofata umuzogenda kwanza nzongiye kugura umuti harimo amafaranga kugura umuti hanyuma maze kugura uwo muti hanuza awuherekeje uzomubona n'amaso turi kumwe mbavyo birakomeye ariko kandi duhejeje akazi bisaba kwazoca subirayo muri muhira mayo mahera nyine tuzatumurihi okay Jenny dadasuto ambwira mbwira ayo mahera ngana ni miliyoni nyinshi ni nka 5 gutyo basi niko nakubwiye kwanza cyo genda ariko iyo condition sinifuza ko kamera ije kurabaho ntari ari exaggerate ko ndadasuto none ntatwaye kamera bigenda gute kimwe ndazi wenye ibyo kusanga ukuza kumusanga ndazi ko uzobivuga uzobibwira abantu ati burya ntari namubonye ariko icyo namusanga nganye namusanze ameze ukunuku okay niji wawe ntavyo mvuze kuko je ndazi uko ameze ariko wewe nawe uko uza kumusanga ameze ni uzobivuga okay urakoze ndagenda kumuraba muravye musakundi wa nyinshi media mutama BANDERAS avuga ati amahera kene kugira NTARE afashwe ni miliyoni 5 je nayi simba wa mbere avuga ati ngo nzotanga 20000 none 20000 muri 5 miliyoni no bankoziki uri umuntu uvuga ati ndafise umutima nari ndafise ibibe naraciye mu bibazo ndazi yuko kuko NTARE numubuneze ngo ati ngo arapfuye kuko abantu nkabo ndakunda kubona ko jitse avuga ati atanga ubufasha umuntu yamaze gupfa ariko akomeye akanga gutanga ubufasha nandira bakubwira ati isi nisakaye wari wese yo munyagira je mwabonye igihe nari ngwa yarantwenga ariko nibisanzwe aha turi ku isi abakunze n'ishinze bakunda cyane gerageza baravuga muratwengana si oya sindamutwende gusa namubwiye ngabonye si je namurozi oya si wewe mani bakubeshe niyo kwa mashango isireba mu yaramutanze kafara n'ububeshi turabakunda cyane gerageza mudushigikire ayo mafaranga zeko twoyaronka I love so much bobo it means kamera